Imana turakunda gusenga basi muramukanye gusa kuri telefone ngo tuvugane tugira kuko twavuganye iminota nimba yabaye myinshi yabaye itanu aca avuga rya jambo rya kuno kwisi numva noneho birashimana n'ubu simuzi uko asa n'amazina yiwe ntayo nanabajije ni umudamu uri mu kindi gihugu nawe ukorera Imana ariko acamba mesaje yari y'ijambo Imana yambaye kuno kwezi numvaga noneho birushirizeho kuremera. Dusome mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana ni igice cya 3 turasoma umurongo w'7 kugeza ku murongo w'10 wa musomyi wacu adusomere hanyuma tuvugane. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo w'7 ushikane ku murongo wa 10. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelfiya uti wera w'ukuri ufise urupfunguruzo rwa Dawidi uwugurura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe, ehe nashize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ehe ndaguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda atari bo ariko babesha. Ehe nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje. Naje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Amen. Haleluya. Uku kwezi k'umunani ijambo ryaho ni ukwezi kw'imiryango y'uburundi. Ukwezi k'umunani uyu munsi turi itariki 4 ni ukwezi kw'imiryango yuguruye. Ndasubira mu miryango. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kw'imiryango yuguruye. Twasomye hano Imana ivuga imiryango yuguruye, ni ukuvuga ni Imana yonyine niyo yuguruye, ntabwo ari umuntu. Kandi ubiye Imana yuguruye ntawe ushobora kugara. Bibiliya iranavuga ngo kandi iyo yugaye ntawe ushobora kugurura. Bivuga ngo ubushobozi bwo kugurura niyo igufise. Haleluya. Ni ukwezi kw'imiryango yuguruye, kandi si umuryango umwe, oya, ni imiryango yuguruye. Reba uri iruhande yawe umubwira ngo kuno kwezi k'umunani ni ukwezi kw'imiryango yuguruye. Wanasifiwe. Nimbe mwakurikiranye neza ukuntu yasoma, havuze ngo wandikire w'ishengero rya Hehe. Ubu rero Imana yavuze ngo wandikire Abakarudaya. Haleluya. Uwo ubwiye ngo bandikire yifuze uwawe, yavuga ngo icyambere ninde? We. Icyakabiri afite iki? Urufunguzo rwo kugira ngo nuwera. Icyakabiri ni ukuri, arafise niki? Urufunguzo rwo kugira ngo muyandi majambo ni ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Haleluya. Abadayimoni nubwo bahagurukana ba nyina wabo na ba nyirakuruza
abarozi, abandi bagatinya abapfumu, abandi bagatinya abanyamashari, ariko ndaguhumurije gutangariza rino jambo, hari ufite urufunguzo niyo wantumye. Haleluya! Yambwiye ngo mbabwire ngo niwe ufite urufunguzo. Hari ibyo wagerageje bira, niwe ufite urufunguzo. Haleluya! Kandi yambwiye yuko yagushize imbere uburugi bwuguruye, ukwezi kw'imiryango yuguruye, ntabwo ari imiryango oya. Ibyo burya mbabwire, iri jambo rirambara umubiri. Ni ukwezi kw'imiryango igize gute, kandi ntawe ushobora kugira gute. Ni imiryango igize gute, ndakurahiye ukuri, ni ukwezi kw'imiryango yuguruye. Bamubwira gutya amaboko. Ntawazagisha inama. Icya gatatu ntawumuruta. Mose yabwiye Aburahamu, yaramubwiye ngo Aburahamu, umenya yuko nta wundi nokwirahira, ndirahiye ubwanje kuko ntawe uri hejuru yawe. Ibi nkubwiye uzobikora. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Somere ya mirongo buke hanyuma babwira amaprincipe kangahe mwumva Imana. Wandikire umumarayika w'ishengero. Wandikire umumarayika uwo ni wowe ujejwe iryo shengero. Mu yandi majambo wandikire umurongozi kugira ngo mwumve iyo mvugo. Umurongozi uyoboye ishengero rya Philadelphia, umwandikire wa rya Karumeli, umwandikire. Kadakone Imana no kuri Imana atukuza kandi babwire igitangaje iri jambo nari yawe aho ukwezi kw'indwi kwahurira n'ukwezi k'umunani twari muri veri ntabwo bari babiri aho neza dutaranya ibintu bigira bihure. Nari maze iminsi n'amazima ko tugira turangiza ukwezi kw'indwi kutarambwira ijambo Mana. Sinza mpfa gusa kuragura ijambo oya Mana ni mbwire iri ku kwezi ni irihe si nanyibaza iraceceka muzamubwira se muzivugira aho dushakiye ngo bije rero guhura nama numva yuko ritebuka. Haleluya! Kandi ibibazo yicara akiyumvira rimwe na rimwe n'itiro yarironka amasaha agiye akibaza akabura inyishu. Wanasifiwe. Irambwira ngo tekana igushize imbere urugi utinda tekana bimurekere tekana. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia uti wowe utuma Yohana karamubwira ngo we Yohana ukubwiye ngo wandike ni we atukuza Jehova. Izina ryiwe ni uwera, izina ryiwe ni uwera. Aho iya kabiri dore yawe ni ukuri. Mu yandi majambo
aho ufite urufunguzo hafi urakoze ufite urufunguzo rwa Dawidi bihagara urufunguzo rusanzwe ararufite mani habwa icubahiro ararufite abasigaye kumenya uburyo ukingura gusa aho uwugurura ntihagire uwugara uza wugurura ntihagire umuntu ugira gute wugara kandi uwugara ntihagire uwugura kandi aza yugaraye kandi abe mugahoja guhamagara basowa n'abanyogoseke iyo yugaye baza bakwihorera ni telefone zabo zikaja muri repondere ushobora kumubona ari inshuti yawe ariko aba yugaye icyo gihe kibaho n'ubu udodoyeho akakuraba ngo nane mfite ibibazo wowe ukabona karaguma yandika ukagira ngo karakumvise ariko haraca data aracungaye cyo ni igihe yahisemo yuko utamo kikujwigirize kikurize ikakwihorera ukaza wihana n'ibizaha utakoze Imana uko izi ni ingaruka niki kibaho ubutayu nabuciye mu bugaragwa ndabuzi kaza wiramukirisha umuntu ukagira ngo hari impuhwe yo kugira akakwihore yugaye wabona umuntu afite udufureshere mu maso ukihutira kumuramuza kaza ushaka no kumwibwira ngo n'umwana wo kwa nyanaka n'igihe kakwihore ariko nakunze Imana ye Imana yarandahuje neza ntimugasubire kugaya abantu kuko kenshi uturaba ngo nyanaka unarenze ngo vrema umukozi w'Imana ngo Patrick dusenga ngo nawe ngo ntiyamuha ngo mwagore kungirira impuhwe ngo cyangwa basabe ngo nisoma muri ya mazaburi ngo Auguste vrema munarinzi yuko ngo afise urukundo rwinshi ararufise ngo ntiyaruha basi ngo abe ngo arebe basi n'ubuzima ndimo iyo yugaye ntamukwerekwa ntawokwerekwa hano kusenga iyo yashyizeho amaguru n'abantu berekwa cyane ntibakubona kuko uri mu gihe amaguru ari titwasomye ngo iyo yugaye noneho gatwarangiza twebwe tugakura amaso kuri yo tugatangura kwidogera abantu iyo ni erere dukora cyane tugatangura kwidogera abantu ariko vrema muri Karumeli ubwo ntibababibona abayobozi ntibababona abandi yugaye si twebwe icyo gihe cyembere si twebwe ako nagatiyemo mubimenye ariko yandumye ngo mbatangaze uku kwezi k'umunani ni ukwezi kw'imiryango y'ubumwe kandi yambwiye ngo ntabwo ari umuryango umwe yambwiye ngo ni imiryango ntimumbaze ngo ni ingahe ntiyambwiye ngo ni 3 ntiyambwiye ngo ni 4 yambwiye ngo ni ukwezi kw'imiryango yuguruye si umuryango umwe ni imiryango ariko ndanezerwa ni imiryango yuguruye shitika ku 8 hanyuma mbabwira utuntu aravuga ibi umva uko atangaje wa wundi mwumvise amazina yiwe irya mbere yitwa we irya kabiri ikindi afite n'iki nusoza ubona abandi ko barikomeza mu bundi buryo
wowe uvuga ati ngiye kwegamira uriya mugabo ufite urufunguzo. Mwumvise nuko nariho abantu dufite ikibazo gikomeye. Imana iri mu kuguha akabombo ukamuzimba warangiza ukegamira iriya ngo igupashirije ngo nukuri ngo Imana ngo yahimba ngo guhembwa ngo amadovize ngo bari kumana ngo Mana yamara ukamugenda ukaryama none ukibagirwa aho bivuye. Petero yari akeneye amafi ngo arangize kubona amafi karahamagagwa ku murango, kandi yarize ibyo kuroba azi yuko amafi aboneka ryari mu ijoro. Yamavuga ngo yamasiga yamafi aya ni inyarya nzokenera yanyu, ariko reka ngume niheke kuri uyu mugabo uhamagara amafi ku murango. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo asiga zose aramukurikira, kandi arya amafi yari yabaruhije kuyazana ngo yari menshi. Bahamagaye n'abantu. Twebwe rero turi mu gusamazwa n'ibyo tudakwiriye gusamara. Uguha 20 miliyoni 50 miliyoni ukamuheba igicaniro mugiye kuryama ugahengama n'ingendo ukaza wamugenda gutya 50 miliyoni y'amarundi, ntabwo ari 50,000 dolari, ni 50 miliyoni. Ukaza wamugenda gutya ni telefone ukaza witabisha neza ukaryihinduriza no ukaza ubanza 50 miliyoni ugahinduka. Ibyo gusenga ibyo ukibagira. Jewe neza ubwo ndagenda ndahura akantu kamwe ku kandi, kuko ni twebwe turimo kwitinza mu butaha mu bugaragwa twenyine. Hari ibyo Imana itogukorera kubera iratuzi twese hano, izi ni intege nke zayo, irazi ngo iranzi ni umukubita nkamuhabira ejo yumvaho. Hafi Imana ihomba iranzi iramuhombya cyangwa ikamuteza mu bugaragwa. Ahariho abantu Imana gusa yo basiriza utuzu dutatu, abandi bo bakandagira ukabamara. Iratuzi twese isi yose ukazamubura. Hariho n'abantu basigaye basha gusenga akamaguma yifotora gusa kuri stade. None bamenyesha isi yose ko wahusenga n'ibanga ryawe nayo wawenjeje wa murongo ma kugira ngo babwire utuntu duke. Aravuga ibi ndazi ibikorwa byawe. None ugatanguye kuvuga bariya bantu uko bateye. Mwebwe mwashingiro ry'Ifiladelfiya, mwebwe mwabakambere, nzi imirimo ya ndazi ibikorwa byawe. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye. Kubera ibyo bikorwa byawe nzi, nashize imbere yawe urugi. Ntawe ushobora kugugara. Ntawe ushobora kugugara. Yuko ufise ndazi ibikorwa byawe, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje ntiwakanye izina ryawe. Ufise ubushobozi buke ni guteye, ariko muri ubwo bushobozi buke witondeye ijambo ryawe. Ndabifurije bene data muzitondera ijambo ry'Imana. Muri uku kwezi mwitondera ijambo ry'Imana, muryitondere icyo rivuga. Nirikubwira ngo gira gutya bikore. Mariya yaravuze wa munsi ngo icyo ababwira cyose mugikore. Mwitondere ijambo ry'Imana. Gira wawuhejeje umurongo sawa. Hariho rero ndababwira imiryango mikeya, hanyuma nje kubabwira na kondisiyo Imana idusaba kugira ngo iyo miryango igume yuguruye. Kandi niwifata neza si uku kwezi k'umunani gusa, nuko 9 kuzoshamo, nuko 10, nuko 11 na 2027
na 2028 na 2029 na 2030 kuzamuka ubuzima bwawe uzomara hano muri ino si imiryango yawe igize gute yuguruye burya biza bivana n'inyifato yawe. Okay, hariho umuryango umwe wa mbere Imana yatwugururiye ukomeye, ni umuryango w'agakiza. Uwo ni Imana yonyine yaje irawugurura, ni umuryango w'agakiza ngo turangize yambe twinjiza mu gakiza ubuzima bwacu buba burahindutse. Somere Yohana ubutumwa bwiza igice cyacu mu murongo w'9. Uwo ni umuryango wa mbere Imana yatwinjijemo umuryango w'agakiza, irawukingura neza irangiza yonyine ngo niyo ifite ubwo bubasha bwo kugurura, irakugururira tuva mu buzima bundi bwo kubona ibice 10 umurongo w'9. ni ukuvuga rero irakugururira ni mwinshi mu gakiza, ni umuryango Imana yadukinguriye. Niyo mpamvu mwicaya ni ukubera yakinguye uwo muryango. Ni urya munsi wumva ryajwi ridodora muri wewe rigakomanga, so ni jewe kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa. umva ariko Yesu niwe wa mbere, ni jewe kandi ucaye ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronga ubwatsi akaronka rero urwuri ahantu aragirirwa akamera neza. Niho naha yadushize ubaha, turi mu buragiro bwiwe, turi mu rwuri Imana yadushizemo. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo ni umuryango wa mbere Imana yatwugururiye, kuko hariho imigisha ikomeye turongera mu gakiza. Ni myinshi haleluya, bizari muri Kristo Yesu. Yarabifashe byose, yarabifashe imigisha yose yipakira muri iryo si. Nicyo gituma yavuze ngo icyamuzosaba cyose mu izina ryanjye data azogira gute azogikora. Mbwirira mugenzi wawe ngo guma muri iryo rengo wamaze kwinjiramo, ntuveyo. Yaratwugururiye aravuga ngo ni mwinshi atukuze. Irembo rya kabiri, irembo rya kabiri ni umuryango Imana izikingura w'akaryo mura opportunity. Murabyumva akaryo ndimuzamwibuka yuko tuzavuga ngo uyu muntu awushije akaryo. Ndimurumva babivuga bakavuga ngo uyu muntu yaragiriwe amahirwe ngo ariko ngo arayarasa. Ntibirashika mukabibona ngo umuntu ugiriwe amahirwe wakabonana n'uriya mwubahwa ngo ananiwe ahumva aho. Yewe icyo kindi Imana yarakindahurira hejuru nk'imyaka nk'itatu. Ubu nicaranye n'umuntu uwo ari we wese, mbe muzi cyangwa ndamuzi, simbusha akaryo. Imana sinzi igituma washimye ko twicarana n'uyu muntu, sinzi ngatangura kubaza mu mutima uyu muntu washimye yuko twicarana kubera iki. Swate mvaho mubwiye Yesu cyangwa mvaho hari ikindi kintu connection ndemye hagati yanje nawe. Imana ihabwa icyubahiro kuko mbazi yuko Imana ntiyabiretse gutya. Soma igice cya mbere cy'Abikorinto, soma igice cya 16, soma umurongo w'9. Igice cya mbere cy'Abikorinto 16 aravuga ngo kuko mugururiwe urugi runini. Uwo ni Pawulo ngo kuko nagize gutema nugururiwe urugi runini ibikorwa bikomeye, kandi urwo rugi si urugi rusanzwe, ni urunjana mu bikorwa bigize gute bikomeye. Kandi abansi nabo basaze babaye benshi, ariko nugururiwe urugi runini kandi urwo rugi rufite intumbero, ni urunjana mu bikorwa binini. Simbira ku murongo wa 13. Mwami mugavye umvaga
muri wa muryango w'akaryo uronze uhora ugabye. Bwira mugenzi wawe ngo muri uwo muryango w'akaryo uronze uhora ugabye. urumva ugahura n'umuntu ubwa mbere akaryo uronze ugabe aho mushikame mu kwizera. Ikindi muri uwo muryango uwushikamiramo mu kwizera. Kwizera kwawe ndikunyiganye nimba wa muntu Imana karya guha uvuga ngo ni ukuri ndashikamye mu kwizera. Kino kintu ndabizi ko giciyeho aho akagatuma muba abagabo. Bibiliya ivuze ngo muba abagabo n'abagore baba barimo byane n'inyifato. Muba abagabo timuba abantu leta badafashe abantu bameze batanyeganyega mu karyo uronse kose. Nimba ari akazi Imana iguteretse gaba menya yuko aho hantu hariho intambara zirwanya yuko uhagarara muri ako kazi gaba. Icya kabiri ubwire ngo ushika mu kwizera. Icya gatatu ubwire ngo ubu umugabo cyane hagarara aho hantu kawe Imana iguteretse yuko hari ibintu utegerezwa guhinduraho. Akandi mugire inkomezi cyane ntiwamuvuga ngo ndabivuyemo. Ugire inkomezi aho hantu niho Imana yagushize. Nimba ari muri bizinesi hagarara neza gaba nakaryo Imana iguhaye. Nigucira umuryango wo kuja Dubai kurangura cyangwa mu Bushinwa uhora urangura hano muri Tanzania gaba menya yuko ko nakaryo Imana igutije ako kanya iyo opportunity Imana ikugururi iguhaye igabiremo. Iyo bavuze kugaba nuko abari iki intambara nuko abari wibirwa nuko abasuma baba bahari. Kazo bamufata nimbara amafaranga ufite ukayihambirira ndakuru kw'Imana kazuvuga ati nda mwanya wo gutakaza. Muryango wa gatatu ni imiryango. Iyo si n'umuryango ni imiryango y'imigisha y'uburyo bwose no gushigikirwa. Tuvuga ngo ari kuriya muntu arashigikiwe. Imurumbi yo mvugo bayivuga ngo ari kuriya muntu ngo ni ukuri warashigikiwe. Gusa yuko ngo yashigikirwa n'abantu ngo benshi ngo bamwe bamuzi n'abatamuzi. Dusomere Malaki 3:10. Warashigikiwe. Imiryango y'imigisha Bibiliya iravuga ngo ni ukuvuga imigisha yose twaherewe muri Kristo. Imana irayifata irayegeranya. Urumva yarangiza rero ni ukuvuga Imana ikagushigikira muri bya bindi. Kandi Imana igushigikiye n'abandi yagusa abakuzi n'abatakuzi mu gihe kanaka. Imana ikavuga ati iki ni igihe dore soma Malaki ibice 3 umurongo wa 10. Muzane ububiko 10 aho gishitse kugira ngo inzu yanje ibe n'ibyo kurya n'ubingeragereje. Niko Uhoraho n'ingabavuze urabe ko ntazobagomororera ingomero zo mu ijuru. Muraba yuko ntazobwira gute ntazobagomororera ingomero zo mu ijuru nk'abacuncuburira umugisha mukaburamo mu kwiza. Bwana sifiwe. Meniragiye kubera ari wahantu dukoze abantu benshi babisirwa. Burya mbabwira namwe mbabwira ngo ubwami turi ni ubwami bw'amaprincipe, ni ubwami bw'amahame. Ntabwo kugira ngo Imana igukorere hari icyo nawe gusaba. Yavuze ngo mugire muzane. Siko yavuze muzane. Yavuze ngo muzane ibyo mufite byose. Muzane iki? Iyo bavuze ikigira 10 bashatse kuvuga iki?
ntacyo ngira mbasabe ko ndababwira gusa mumenye amahame azotuma imiryango yanyu izoguma yuguruye. Ko murabyumva? Ikigira 10 iyo bavuze ngo ikigira 10 baba bashatse kuvuga iki? Kimwe mu 10. Ko murabyumva? Ni kimwe mu 10 ufise. Imana igusaba kimwe igasigarana wowe ugasigarana 9. Nimba ari 100,000 ibikeneye angana 10,000 kugira ngo bijya 90 bizigama birindwe ibirindi uburyo ibirindi nyatsi nuko wewe ukuramo bijya 10,000. Nimba ari 1,000,000 nibyo bizigama 100,000 haki Imana bikeneye kugira ngo ishireho uruzitiro aho imbebe aho ingesi aho inyezi zitazomenera mu rugo rwawe. Murabyumva? Iryo ni ihame nanje nzobarekurira umugisha. Ariko ikibazo dufite umara guhembwa cyangwa udandaza ukabanza kuja guharura depanse, naho niho bidutsindira bikatunanira. Ntabwo uzotanga ikigira 10 ari uko wabonye ko wakwije depanse zose, ahubwo nitukura mu mbere asigara ujera ibintu. Bwira mugenzi wawe ngo wumvise principe y'Imana, wumvise ihame ry'Imana. Ayo ni inyungu zawe. Nutabikora njyewe natumwe ngo mbabwire ibizotuma imiryango yawe izoguma yuguruye, bitari muri kuno kwezi gusa, ahubwo ubuzima bwawe bwose. Kandi yavuze ngo mugire gute? Mubingeragereje. Siko wavuze ngo mubi babandi bafite ubwoba genda upime. Maje simzumva ngaya vrema. Hariho bamwe bavuga ngo none ngo turi aha ngo bariya ngo bayarya. Umugira ngo muzobona Imana yamiza ngo yamizane. Imana yariho ibintu byose yarabyubatse. Havuze ngo kugira ngo mu nzu ya Media akagenda kugira ngo murabe ko ntazobagomorera ingero kugira ngo tuzihora n'ibintu byo kurya. Inzu y'uhoraho ntikagira ikibuga. Nicyo gituma Pawulo yageze avuga ngo uko dukorana nayo, ko ndababwira ibintu bikomeye bizokunanire witebye mu bugarago wenyine, ubihagarareho. Muzi gituma abanyamerika batekeye n'abapaga batanga ikigira 10. N'abapaga batanga ikigira 10. Hari uwambwiye ati nubwo twebwe hari abatabyumva, iryo ni ihame. Bamwe ko ibi mbabwira murabona muri buno buzima. Ubu ni ubuzima buhindagurika. Babaza abantu bari batunze 2001 nibo bagitunze. Isi ni kwimeza iracuramye. Ubu hariho bashasha bamwe mutari muzi nibo baba bavumbuka ubunya. Amete nuko kwereka yuko yisi hisaka uyu munsi wowe uzimba ngafite amahera. Nono ndi mwumvisa bivuga ngo naribisa amahera. Siko wavuze nono ngo yarabisa amahera. No munsi urayafite. No kuvuga nawe uyu munsi wowe uyafise. Ntiwibaze ngwejo ubuzima urimo zwa hari igihe uhinduka ukagenda uzamuka bivanye n'inyifato yawe, hari n'ikindi gihe gucuramo. Mwakanye sinambabwira ukuri kwa mwumvise ari ibyanje nikuriye mu mutwe ngo mubingise kugira ngo inzu y'Imana ntikagire ikibuga. Genda urwane urwo rugamba uzoshinga. Genda urwane urwo rugamba. Umuntu naguhezagira nimba urashobora kuba ngo ngende akazingira naguhezagira kuramo ikigira 10 shira ku ruhande ugata ya sayanje aya nayo kwama uyajana mu nzu y'Imana hari dusenge uyatwara uvuga ngo ma
jewe ndagororotse imbere yawe, ndagupimye, ndakugejeje amazu nawe ukundi zo kukigurira imiryango. Tuje rero mbega niki amahame y'ikondisiyo kugira ngo imiryango izogume yuguruye. N'ibyo birimo, ariko hariho ibindi rero ngiye kubabwira. Ni ibiki twokora kugira ngo imiryango yacu izokwame yuguruye. N'ibyo mbabwiye, hari ibyo dukora. Imana ndizoza ngo ikore mu mufuko wawe, oyaye. Imana ndizoza ni wewe. Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo, no mu gakiza ni umuryango yarakinguye, urangize wowe urinjira. Ikintu cya mbere kugira ngo imiryango yacu izogume yuguruye ni amasengesho. Bwira mugenzi wawe ngo ni amasengesho. Ariko kuno kwezi kwezi ngo narasenze, subira usenge. Ngo ariko ngo ryari ngo narasenze mu kuri, subira usenge. Ni amasengesho. Biransaba yuko nsenga, ngasubira ngasenga, narangiza ngasubira ngasenga, narangiza ngasubira ngasenga, nayenza gusenga ngazamena, ngasubira ngasenga. Amasengesho kuya, amasengesho kuya. Uri mu nzu usenge, uri mu ibarabara usenge. Ari umuhungu kare nahaye lift yanshimishije cyane, simuzi yari afite bibiri ngo yinjire mu modokari, nayo mukuye mu Kanyosha, yamatangura gusenga. Yanejeje cyane yamasenga, akazasaba umugisha, agakubita amapepo Imana, imitego yose imbere namamwihorera gusa arasenga. Yari afite na bibiri, uwo Mungu yanshimishije cyane. Ticomba tukaza kuwamara ifite benda agenda yasenga, anyaturaho n'umugisha iki n'iki. Ariko hari abandi utwara ntibanavuga menshi, akama asohoka gusa. Kwibanda hamwe no kugurura umuryango bikabagora, karinda kuvamo kuwugumire, arushe natura n'ijambo akamagenda. Ariko Mungu yanshimishije ngo arangize gusenga, yamaze kugura bibiri, atangura gusoma bibiri. Arangije gusenga, yari afite bibiri, yamaye zingurura. Mungu n'ufuma. Gusenga. Soma Abikolosayi ibice 4 umurongo wa 3. Musenge benda, tuzimeneza, tuzishire. Ndababwiye musenge. Ntugasenge kubera ibibazo, ntugasenge kubera ingorane. Reka mu buzima. Tubona nta muntu ndabona batumira mu minsi mikuru abura umwana. Iminsi mikuru yo kuja kurya urawushakisa hasi no hejuru, bagutumiye ngo ari wifete ibera kiririgade, ndakurahiye kuri nikonje woyifata mu kazi. Urumva? Ariko kuvuga ngo wiyumvira ibintu byo gusenga ubiha agaciro, umenye ngo ni umwanya ngiye kuvugana n'umwami wanjye, ngiye kuganira n'Imana yanjye. Ni bakeya tubiha agaciro, urasenga nyine karenga. Ariko nashatse kubabwira, subira usenge, subira wongereze, subira usenge. Bibiri iravuga ngo musenge ubudahumeka. Uku nambumeka, nzambumeka amasengesho. Senge, subira senge. Genda usenge, wongere usenge. Tandukanye gusenga kwawe. Mundebere mu maso umubwire ngo subira usenge. Nurangiza usubira usenge. Kandi mbabwire, iyo dusenze cyane twubaka systeme Satani ananirwa kumenya. Hari igihe wubaka igitani ahantu bari cyangwa muzi ukora, Satani yagerageza akazasanga n'amabuye agasha. Kandi ngambabwira abadayimoni, muzi yuko nabo baza bagira inama. Bari mubizi? Rega Satani afite ingabo. Baragira inama ati beninye ko twagerageje bino bikanga, reka duhindure system.
kubera iyo bahindura sisiteme twebwe ntituyihindure. Hari igihe bagerageza muri iyi nzira bikanga, iyi nzira iyo mureke kupi twagerageje byanze, batera iyindi bagasanga naho harunganye. So mama Abikolosayi 4:3 muko hera kuri 2:5 mukovye gusenga. Mukoze mu gusenga. Mbe iyo bavuze ngo mukoze biba bishatse gusobanura gute? Mubanda mushishika ntimuhagarike mugira amasengesho nosto mubanda iyo rutavanaho musenga musubira musenga musubira musenga musubira musenga. Baruwe bavuge ngo ariko buriya muntu ngo arasa n'uwataye ubwenge nta kibazo ubute wawusenga aho mukube mu maso kwa gusenga mukube mu maso. Babazi mbarizo uri Rwanda yawe urashaka yo kubuzima bwawe buhinde yakubwira ngo kubwira musenga senga abantu ubuzima bwabo bwahinduye barasenga. Ba Daniyeli bagize gute barasenga, ba Eliya bagize gute barasenga, ba Elisa bagize gute barasenga, ba Esiteri bagize gute barasenga. Muri bukigiye yabwira Moridekayi ngo genda musenge nanje ngiye gusenga n'abashakazi banjye. Wewe gusa no kugumaho ugasenga wawanyura ukagira ngo masengesho yohindura iki? Izoza ryari ibibazo byasase izoza ryari uraza aho nyine izoza mubwira ngo genda usenge, mubwira ngo genda usenge kandi usubire usenge. Ndabagiriye inama bene data, nimba mukeneye yuko imiryango ya izohora yuguruye nimusenge. Atukuzwe Jehova. Musenge kandi musubira mugira ngo musenge kandi musubira mugira ngo musenge. Nimurangiza gusenga musubire musenge. Nutanga amino mugati sindasenga utangure usenge. Mana warambwiye kuzojana muri Amerika senga. Mana warambwiye ko mama uzojana muri Canada senga. Mumbire muzabindi byose senga. Mana warambwiye kuzomba umudamu senga senga. Umugore kugira ngo azopfa gukoroka senga. Mana warambwiye kuzongira umuntu akomera senga. Mana warambwiye kuzotunga amafaranga menshi senga. Murumvise musenge musubira mugire gute musenge musubira mugire gute musenge. Kandi uve mbabwira ino minsi ndabizi hari ibitero byinshi kumva kuravugana n'umuntu bitero ndimo sinzumva ibintu uko birahinduka byinshi. Satani karahindura strategy na systeme. Rero natwe wowe rero ugasenga wenda ndagowe ugatangura rero kuramya ibibazo ureke ibintu byo kwidoga n'abasabye nta nari muzosenga wawidoga mu bijeho. Mana ngo nambona nangerageza kino kikanga niki hindura strategy usenga. Bwana sibiwa asenga no kumvira Imana. Soma gusubira mu Byagezwe 28:12. Kumvira Imana, kumvira Imana kuzotuma imiryango yawe zoguma yuguruye, kuko Imana iratubwira tukagira intambara yo kutayumvira. Abisiraheli bari kugenda urugendo rw'iminsi 11 bagenda imyaka ingana 40 mu bugaragu kubera
utumvira Imana. Imana irakubwira akantu gato gira ngo mu izina rya Yesu ngo igipepo ndayisambura. Urasambura Imana kubera yuko ikubwiye ikintu udashaka, ikibaye rero kigerageze. Dukeneye ko Imana izoza itubwira icyo dushaka, ariko mbabwira Imana ikaza ikakubwira ngo Epita ureke kugendana na Arsene. N'akarorero ko murazumva uko igitumye mvuze ngo n'akarorero, abantu basigaye bumva nabi kandi igituma abantu basigaye bumva nabi nicyo kintu kiri mu gutuma abantu bahera mu bugaragu. Dubona n'ubu ntabwo hari abumva nabi kandi bajyane mesaje itariyo, noneho rero bibatinze mu bugaragu. Tanze akarorero, sariziko timukundana se, Imana ikaza ikavuga ngo yewe Pita ntugasubire kugendana na Arsene, kandi ikakwibwirira. Kandi ndi kubwira impamvu muzavugira ngo Imana izivuga byose, izivuga akajambo kamwe yarangiza igaceceka, ikakiguraba ati ndabe uko ibyo namubwiye abe Pita zana nuri ikarangiza. Pita sakareba ese Arsene ko ari we uri no mukunsororera, ari ufite udufaranga. N'akarorero kugira ngo uriyasome mwumve ko ndagira ngo mwumvire, kandi amaze kunsororera kenshi ukamuzumye ngo ugasubiza amaso inyuma. Cyambere yananguriye inyama zokeje twicaye ahantu, none ndamwikuraho kandi ahora nasororera. Amaze no kungurira ishati kabiri. Urumva niyo ari akantu kangoye ampa amahera ntiriwe mubwira. Urumva kandi yarambwiye ngo agiye no kumufasha araba ukuntu yomvugira ahantu ndumva icyo nkora. Nayo yamara ikavuga ngo muveho. Uzi icyo Imana ibishaka yuko utaba depanda na Arsene. Ari jewe kuko hazogeraho utarebayo, ureba Arsene. Kandi nureba umuntu afite aho agarukira. No, ibyo rero uyu arwana iyo ntambara, narangiza yamakemeye ati oyaye erijwe ndirivuye ku Mana kabisa. Imana yonkuri Rwanda ya Arsene ari wungize. Ndeba hirya kabona Arsene nukuvuga muri uwo mwanya Imana yarangiza timugi ntananiwe kumvira. Uyu ikame mujana mu bugaragu. Ubugaragu bumeze gute? Arsene ndasubire kwibwiriza ngo amurebe, kandi nangira umutima wanjye. Kandi rimwe na rimwe mukaza muhura akaza yamaze isogora ukazuzireba ukazumera nka kwa kundi kw'abana iyo babona akantu keza ufite aza yamaguma areba burya toye sakawe akamarira amaze akazi kwima wawe uzibonesha amaso. Amaze warangiza rero ugateba mu bugaragu kakwinjiza sasa kugeza uzohindura amaso yawe n'ibyiyumviro zawe ukavuga ngo ma ni wowe imbere n'inyuma. Ubu ukuye amaso kuba sinariziyo, none warangiza ukikuramo rwa rupfasoni rwa rundi rw'ikirundi, rwa rundi iti sinoja kubwira umuntu ikibazo, ukamwirukira akati mfite ibibazo byinshi kandi yazihara urugo. Izi ni depanse zino zimwe ngiye kuri obere, izi zindi nazo ngiye kuriha ikibanza, izi zindi akaguharura nk'ibintu nka bitanu. Nawe wahurira ati nabuze icyo kurya, ukirukira uwundi nawe akakubwira ibintu kugira ngo umutima wawe unamurire Imana. So mama usubira mu zagezwe 28:12. Uhoraho azobugurira ijuru. Azobugurira iki? Ijuru. Aho ari ryo bubiko bwiwe buninahaye. Aho waho igihugu cyanyu imvura mu
gihe cyayo ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagura ariko mweho muzoja kuyagura. Ariko mwe ntimuzoja kubagura. Simbira kuri 15 wumve sasa. Ariko nimutumvira Uhoraho Imana yawe. Ariko nimutagira ngo nimutumvira Uhoraho. Mumvisari amahanga azoza kubagurana, ibintu bizoba ari byiza, muzoba muraba imbere, muzoba mwamuzamuka kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. N'ibintu byiza by'imigisha, ibigega byanyu bizokwama byuzuye. Iki niki urumva kugeza naho mucumbira, ibyo kurya bizokwama byuzuye. Urumva no kuvuga muzoba ba mbere, ntimuzoba binyuma. Aho ni ibintu biryoshe cyane, biryoshe cyane. Kuri 15 ariko nimutumvira Uhoraho Imana yawe. ngo mwitondere ibyagezwe byiwe bingana bibiri zose n'amabwirizwa yiwe yose ndababwira uyu munsi. Iyi mivumo yose izobazako ibashikira. Iragoye iyo nayo uje kuyisomera sinirirwa nyivuga. Tiryoshe sinayitindaho, ariko ngo ndashaka kubabwira turwana urugamba rwo kugira ngo twumvire Imana. Twumvire Imana nikubwira. Dawudi yaravuze ngo Uhoraho we wabuze rimwe numva kabiri. Twumvire Imana bene data, twumvire Imana, twumvire Imana. Bera mbona manyusa mugeze tugiye gusenga. Bababwira utundi undi munsi. Twumvire Imana. Haleluya. Twumvire Imana. Twumvire Imana. Ruhu rugamba ndabizi biragoye, ariko turwane urugamba rwo kuyumva. Nikubwira uyumve, nikubwira ikintu uyumve, nigutegeka ikintu uyumve. Mbabwiye gutyari kamwe kakadodora kakababwire nanone aka gatatu n'ukwizera no kurabiriza mu kwizera. Kwizera dusubire tukurabirize, tubandanye dushishikara mu kwizera. Niba akubwira ngo Imana ntiyayikora ibitanga, ubabwire ngo ndashishikara mu kwizera. Niba akubwira ngo ino minsi ngo ibintu biragoye, njyewe ndashishikara mu kwizera, kuko ijambo ryayo ko rirambwira ngo shishikare nubwo nta nzira. Yewe biriya Nyanaka nawe yarabigerageje biranga. Njyewe kwizera ko kurambwira ngo shishikare birakunda. Yewe Nyanaka yaradepoje hariya baramuhakanira, uwo ni Nyanaka. Ariko njyewe kwizera ko kurambwira ngo nishishikare imbere ni heza. Yewe iriya bizinesi Nyanaka yarayipimye biranga. Njyewe kwizera ko kurambwira ngo shishikara birakunda. Haleluya. Nubwo ntazi akwizigire Yesu nizeye ijambo ryawe. Haleluya. Ubiruvuze rimwe gusa biratungana. Soma Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Mushishikare mu kwizera, tuhagarike. Nibaguca intege babwire tuzo n'ibyanyu, mushishikare. Nibakubwira ngo hariya ntazi, njyewe kwizera ko kurambwira ngo irahari. Yewe reka subira inyuma n'abandi byanze, njyewe ko birambwira ngo birakunda. Cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo ariko sangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose n'umutima ukunze gutanga idaterana imiragwe azoha.
azogira gute nubwo bigoye nubwo hari ibyo tubona bigoye birakunda atukuze Jehova. Soma ibyakozwe n'intumwa 12:5. Nubwo bigoye izindi niba hari ukenya ubwira nabusa hahagari hati nabusa. Soma mama. Nuko Petero arindirwa mu ibohero. Nuko Petero ari mu kibazo arindirwa mu ibohero. Ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakomeje ntibahagarika. Icyabatera gukomeza nuko bari bizeye, nuko bashishikaye mu kwizera, nuko bataravye kubigaragara bari kureka, ariko kubera kwizera bari bafite bararamiriza, baravuga ngo Petero ararinzwe hari ari mu maboko ya Herode, ariko bakamuhamagara ngo Mana turakeneye Petero. Turamirize mu kwizera, dushishikare mu kwizera. Ndazi hari ibyo wawucaho, ndazi ko hari byabikugeza byinshi, ariko shishikara mu kwizera. Amajwi yandi y'Rwanda yabwira yuko nta kibazo afite muri wewe, ibyiyumviro bindi bibwire ubitangarize. Yesu akorana n'abantu bizera. Ubwase dusenge. Mandara berga subira muri iri sengesho ry'Umwami Yesu. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe undungikiye rya kuno kwezi k'umunani, yuko ari ukwezi kw'imiryango yuguruye. Hari byinshi byari bikikuje, byari zaragerageje kugara imiryango yawe, ariko ndagushimiye kuko kuva zino tariki 4 z'ukwezi k'umunani bihindutse. Ijambo ryawe rirambara umubiri. Iyindi miryango yose, imiryango y'abadayimoni, imiryango y'abafumu, imiryango y'abanyamashani, imiryango y'abaturaguzi, ndayugaje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nakiriye imiryango y'amahirwe yo kuroranirwa, yo gutera imbere, yo gukomera mu bwenge, yo gutera imbere, yo kwagukirwa, yo kurenga imbere, y'amahirwe yo kumererwa neza mu buryo bw'imbwemu no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa finance n'amagara meza. Iyo ni imigabane yanjye nakiriye muri uku kwezi. Ibintu byose ndabitangarije kuko nta bubasha, nta bushobozi, nta n'icyibuzo bifise mu byanjye. Mu izina rya Yesu ndahambiriye ibintu byose zangwaye zakenera ko ndeba mu bugarama. Nahisemo gusenga no gusubira gusenga no gusubira gusenga. Nahisemo kukumvira no kukubaha, kukumvira no kukubaha. Nahisemo kuramiriza mu kwizera. Nabihisemo nibyo bigiye gutuma imiryango yanjye zizohora yuguruye, kuko wayuguruye, haba aho ntuye n'aho nkorera wayuguruye. Ndawuzakiriye kandi ngiye kubigenderaho. Abari banzi uku bagiye gutangara kuko ubuzima bwanjye burahindutse. Kubinasa burahindutse, kubinasa burahindutse. Tanga uyu bundi buzima bushya kuko imiryango yanjye yugurutse kandi wayuguruye
ngo afise n'urufunguzo. Niyo mpamvu ibindi byose nta bubasha bifite, ngo ntawe ushobora kugaba kuko yuguruye, kandi ari inyuma y'ijambo kugira ngo arishize. Uyu munsi ubuzima nari mazemo igihe kirekire, navuze ngo bayi. Ubuzima bw'iyindi miryango yari yaruguruye ku buzima bwanjye, y'abapfumu n'abarozi, ndayugaye kubera iyo wambaye ububasha bwo kuyugana. Ndayugaye, ndayugaye, ndayugaye mu izina rya Yesu. Ndayugaye. Abaturaguzi baragerageje, nuko baragerageje, ariko ndayugaye, ndayugaye,